mu cete kigira kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto mu gice cya 5:17 haravuga ngo nuko rero umuntu wese yari muri Kristo Yesu ababaye icaremwe gisha, ibya kera biba biheze, byose biba bicitse bishasha. Haleluya. Umuntu yari muri Kristo Yesu, ko twamaze kwinjira muri Kristo Yesu, reka tuve mu bunyabwoya bwa kera hanyuma twinjire mu bunyugunyugu. Yesu ashimwe. Uze kwibagira byose, mwana uze kwibagira ikinyugunyugu n'ikinyabwoya. Iyo turi muri Kristo Yesu tuba tubaye ivyaremwe bishasha. Mu yandi majambo ibya kera nitwari dukwiye kubigarukana. Ibya kera Bibiliya ivuga ngo biba biheze, burya bipfa kugaruka mugabo. Iyo turi muri Kristo Yesu ibya kera biba biheze, tugahinduka gose. Muri gicete cya mbere naho 6:17 naho havuga ngo uwimatanije n'umwami wacu ababaye impwemu imwe nawe. None ko twimatanije n'umwami Yesu turi impwemu imwe nawe, ntidukwiye gusubira kugira impwemu nk'iya Satani, kandi twarimatanije n'umwami Yesu, kuko Satani n'umubeshi, Yesu n'ukuri. Rero wimatanije n'umwami Yesu ugira impwemu imwe nawe. Nimba Yesu ari imvuga kuri, nawe ubimvuga kuri. Haleluya. Yesu nimba yarihanganiye abantu, nawe urihanganira abantu. Yesu nimba abamuvuma yarabahezagiye, nawe abakuvuma urabahezagira. Wamuza mu rusengero, reka amajambo y'Imana akugire ku bushobozi, habiminduka, kuko bivana n'ukuntu wewe ufata ingingo. Burya nubona ko wicaye ngaho, nta muntu ahagaze ngaho imbere ashobora kugufata ku nguvu ngo ufate ingingo yo guhinduka udashaka, ngo ufate ingingo yo guheba ubusambanyi udashaka, ngo ufate ingingo yo guheba kurementanya udashaka. Ubigiramwo uruhara, wewe nyene ubigiramwo uruhara, ukumva ko wofata ingingo yo guhinduka. Kubw'ivyo rero uyu munsi niwe ufata ingingo, uyu mwaka niwe uzofata ingingo yo guhinduka. Nukuri birakwiriye ko duhinduka. Kuba muri Kristo Yesu atampinduka nukuri birabiha. Abatubonye batwenga, batuka izina rya Kristo, bati ivyo bintu barimwo nibiki, ko mbona bameze nka twebwe twese, ko mbona bavuga nka twebwe twese, ko mbona bafata agacupa nka twebwe twese, ko mbona basohoka amahoteli bajya gusambana nka twebwe twese, ko mbona barya ibiturire nka twebwe twese, ko mbona babesha nka twebwe twese. Izina rya Yesu rigatukwa. Ndabasavye nabe wewe nabe jewe dutukisha izina rya Kristo, kandi osilonta tutemeye guhinduka gose, izina rya Kristo rizobandanya gutukwa. Ariko kandi ribandanye gutukwa ku bwawe, uzoriha ikiguzi kibi cyane, uzoriha ikiguzi kibi gose. Kandi wari waramenye ukuri, kandi wari waratahuye ukuri, wari warabwiwe, wararonsa karyo, ugihumeka ko kubwirwa ngo uyu mwaka ndawubongeye nimuhinduke. Impinduka turindiriye ko Imana izikora, amaraso araseseka. Nukuvuga ngo turindiriye ko ari watubaga, duca mu bibazo bikomeye, duca mu ngorane zikomeye kugira ngo habe impinduka. Kandi birashoboka yuko Imana iguteza utuntu, ikareka utuntu tukakubako igomba impinduka muri wewe, ariko nturindire ivyo.